bazonora hejeyo bazonora re kumanda bazonora mugatunguruka eso ahuratwa nagufungisha wewe ni kubo pima mufungisha telefone yanje mwayisubije mugwane basi telefone hano waguhumugera pima kabisa kana ogopa sa bakunzi ba Steve muramvuga ngo ndishwe bebe ngo ndiiki basi umuntu asara bamusazije namwe bwe ndazi mwosora batwa telefone zanyu niko ndabwira mwebwe nyene ana muwala mwarabonye ukuntu nsigaye ntekereje mukaca mubona umenga ndakarofa n'ubu mikoro twaje sinu kurandabo hasi mpera hasi ushuke hejuru je ndabizi ko ndi mugufi kandi ndazi ko ndi mubi vugira nesifaze besti mambo best cyo bakunze ba STV urabona ibintu bamukoreye mire bone inyuma n'amakamera yawe sinsubira inyuma guma ngaha rurare ngandabundara nta ndarushobora kumpa mademoiselle ku myaka 40 ingahe mfise nizere kutigeze untunga rero siziza kwa mugaya abantu ntiwigeze untunga kandi ntiwimije no kuntunga yangu eta yasimo sanye kutuza telefone wumvise ubabarega telefone nzana telefone yanje uzane telefone basi nanda kwireta gusikofu nkubise uzoyirira muri obere vre bafana ye murabona ibintu mukobwa kuntu ameze pe cyo wewe wabonye ibintu abafana ba STV STV, every story matters. Hello guys, j'espère que meze neza amapa ibintu ni fresh kandi sana genda meze neza meze bon mutamuvyumva sa abafana ba STV ndabara mu cyane ndagakunda bakunda kandi gose reka nswe kandi ndamutse abantu muri mu mpande zine zitandukanye ari muri Arabi Oman kata n'ahandi hose nashoboye kudondagura izina Australia za Canada hose turakunda cyane Imana ibaduhezagire gose muri abantu mushikiye cyane STV turakunda kandi cyane so uno musi rero ndi kumwe na Cedro style cyangwa umuntu bamuye amafaranga mucemo buzima nawe reka mbanza muramutse haba tubandanye ibintu vipi bro salama umeze neza fanya hivi basi umunsi kongo raryohera ryamara yahetse nk'iyari corona ameze fresh cyo corona cyaje ntiyari corona ahubwo ari ingora yire yaje nk'ibisazi yari kaze sana ngara madayimoni ari fresh show boy yari ngorane so Cedro zikinure nakuzana ngaka ba best ko juste nawe wahibuka naje bwira umfashe tu juste ngende kunyakira telefone yanje utumvikane ndakura ndakura ndabira umukobwa ugira icyo wubaha mbese ivyo biratuma yanje ukarenga kandi fifi kandi none mana yes twubahane basta habasgenda umviriza fifi subutu itonde ego snabiye suwe ganda mari ngwiyo sinachatinda nawe miyo telefone toka mesire ugasubirasha je ntabwo ndashina ku telefone banje mazi ngwiyo sinariko ndakora abana miyo telefone ya mukobwa nanze basabangara ngo nikariyo bataka vugisha cyane ndabigusabye stop uwagwara wareka je singwaye nanje ndagwaye hamita nje mu bitaro hani isoni uragwaye je byo biranja umviriza kugwara na telefone wanje ntibisa telefone wanje mwarangirije ubu ndiko ndanyamazi man niba yarayinyatse haci isome atarayi telefone we bayikwatse cyane yanyekeye ku kazi hari muri yo some ni heze igihe naza hadero bukeye yaciye aza bujyagera amakije yashuke none gashaye yakuziziki jereka sindiko ndavuze ngo telefone wamuhaye telefone yapfuye ahubwo ni yakubona murafatana oya je ntacyo yongiye muri ko muranca telefone yangu wamuhaye telefone idakomeye we ari gutwara telefone gute kandi namuhaye telefone uyibo kandi yavuze ngo telefone wayishe wese tugende basi je munga ikintu kibenda nakubwira singiye gushwana kwete oya nanje singiye gushwana je gusa ngiye kubwira wewe umubwize ukuri umwumvishe ko telefone garagaze mungabo ntaraturura tugiye juste kubwira basi umwumvishe ko telefone wewe wamuhaye telefone igiziki yikome sawa agahinda gakurikirana ikigara ka 30000 gahinda nyere genda namubwiye ko ara ka 30000 imisimu yangu yiniyombe yagufatira yo gufite telefone yawe uraziye ni kazi ya phone yawe reka share kaje uvuga n'ubura nabona ngene nk'utakifotoza kuri snap arakwa jena snapchat nakunda vraiment ni beauté naturelle vraiment yego nivyo kugira iki wapi icupa cyawe cyo mani nimerero neza sawa umunsi nkekaro bakiri abuguru usanga abantu bakiriya benshi oya ahubwo ni imisi ndi mu nyishu hewe bibishati vyanje rero kuriraba nga nushaka sinira kandi aje guteka amagi
abandi bana barajya amagi basha nkeka banazorora je ndazerwa ko kuri bona mwana ni sawa ntuze ni sawa Piga uti sawa kusikia Karibu. mambo best ni hari Iko koko nje. aha mana yandi turagowe tu barakwica we nusarishe urazi ko bishaka gusufasha Ngize ikintu kimwe Jewe kwanza ndamubaza best Anzuri ndi arimo indani Sibyo arimo indani rero ikintu ndagufasha ntacuze Wowe muhamagara hama twumva icyakeneye hama turabe muga kwanza mbona yizanye best ni sawa Best Nisikie kona kazara huyo mwanamke Wallahi kona kazara na natuvugisha no musi ni hatari turago Icupa cyawe best ni sawa se turumviriza Iyo ndabasawa ari kumusanga ngaha. Kamvise banyinshi Uje kwishyuza phone barakwica ukibuke uyaranje girefo urumva telefone uyimunsi abiri Telefone mbega ayimaranye nk'igihe kingana gute ayimaranye nk'indwi yose wowe telefone yanje uyimunsi abiri mubwiye urabe kuko je namubwiye ko telefone wayimuhaye ikomeye rero bayo mubwire ibyo muvugana je gusa telefone yanje mukuru yinsi abiri Wewe basibanze umuhamagare kwanza umve ko yitaba singuyu niwe ndomubwira none Best erega niyo mpamvu je nazanye wewe Best mana yanje My sister Best Aitiki yes nabibona Best mana yanje Sumuite wewe mwenyewe basi best Ndirate wete ndamuvugisha je telefone yanje Sawa sawa kishoboye Muhamagare best vugira nese vugira Best Mambo Best Cyo bakunze ba STV urabona ibintu bamukoreye mire Umukobwa ni akakaze umukobwa ni hatari sana Namwambwiye mai Best bakunze ba STV pole sana mi Pole sana Yo ntiyashite mato abo Pole sana cyose maso Pole Best kwa nini kuna nini wafanya hivi Best Unaona sauti yako nje kuzuza telefone yanje bakaca bangira nkuko nukuri kw'Imana aja akazi nukuri Best Nene wicuvuga basubire dukora iki tugende cyane tugende telefone ntayitwaye tugende nge telefone yanje yisubitse Best turashobora kuvugana kubera icyo ukoze ibi none Best kubera ukoze ibi arakura mu kijeni unamwishure basi ntunamubwire noneho basi nkunga mu iki kuswa kwa amazi Best kubera icyo ukoze ibi nyera mikrofone kwanza nawe ndabira none nkuko ngira nkuko vraiment hari nyungu basi unabikuramwe ho ndabira hose nkukuntu ngize basi nkanza guca he anza guca he mu nzira nkanza guca he mu gihe kweri ngize nkuko mu bantu no kuri Imana nkaha kandi maso nani muzu mfise nkanza nza gutaha muhira si byiza kurabira umuntu hasi kandi jewe nta kintu kibi nje kuronderako nta mayanje yo kuronderako nje gusa kushiza twandi mu telefone yanje kandi wofashije cyane nizeye ko ndiko ndasaba bitahuritse mfasha telefone yanje uyisubize nukuri nico gisabo canje hasi hari ikibazo cyari gihari byahehe ko byo ndavyahehe gashaka gishaka telefone yanje gusa yisubize ahubwo wewe telefone ngo amayi idakomera ukuntu muvugana yaba rero ukuntu mvuga muvugana wewe umunsi atora telefone ntitwari kumwe telefone na mayi idakomeye gute byagenze gute umviriza je ntabyo nomenya gusa nimuvugana telefone je vraiment muyisubize mwe kunkinisha nkuko wewe nawe gufashije urabizi naramfashije kandi naramuvaye na telefone yiwe none yaba rero ukuntu telefone nje imusabira rega je ndatangaye ukuntu unkuye hariya ngo nje kugusabira ukuntu twe dutekeye dusanga muko muratugaye ukuntu Best unaenda wapi? Na sasa.
Uzabira vuma kagaye n'ukuri. None best basi twishure umbwira siko bidakunda canke bikunda mu telefone yanje nitahe. Jewe narakubwiye no mukobwa niyoroshe nawe urafite nata. Wewe usanga yana gusanze no kukazagenda kwibye. Agiye gutwaye irya telefone nkuko vyagenze. Narakubariye. Urumva bash je telefone yanje nico shaka. Sinu kurandabo hasi impera hasi ushuke hejuru je ndabizi ko ndi mugufi kandi ndazi ko ndi mubi. Urumva rero kundabira nkuko je nizera ko atacu bigiye ahubwo wewe raho kuntu muvugana simu yangu mwenye rudishira. Je kinangaze mbe mwarabonye ukuntu nsigaye ntekereje mukaca mubona umenga ndakarofa. Mademoiselle ma telefone yanje canke hari kibaya ndakora. Nakibura nkorera muga telefone yanje muyinsubize. Nimba ari migambi mwa mwarapanze kuga telefone yanje muyintware nico kunda impossible nta mwana nko telefone nindi point. Bizamubwiye. Urazi ko ugeze no kumvumbura muhira nijame uzana abanyene. Sivyiza. Tegezwa kuja kunyereka haba kuko niwe wamuzanye no kuja gutora telefone wanje niwe wamuzanye kandi ntitugende turashwana nimba twashitse wana tugendeye. Ambayo amatelefone. Sawa abaga muri indi ne kuri kuransuguma none. Dega byose ni wewe. Mgenze gusabisha telefone buri mutu vatana byose ni wewe fifiro wamuzanye naje nta deni ndamufisi yana. Kurasha umwanya ariko ndanyaruka. Sawa indero ndamundi ndodo ngatwaje none ingero ni basi ndodora. Mana yanje nanu wori kuraka uje kwishuza kandi urazi ko aravuze ko ayebe. Je mbenzi ngo ayihebye. Bagara polisi kuko jewe ntacyenyagiriza iyo muhungu. Nta kintu je nigeze ndamutwara. Uradodora ntudodora ndabigufite. Nese ndikunda dodora. Yesu Kristo. Kandi tutari wana telefone ariko je nta kibi nigeze numva yuko wankoreye. Naho wabikoze bijya je narakubabariye. Mugi ikintu je ntacyo narinzi cy'amafone yanyu. Anyway uko byagenda kose je telefone nimuvugana muyisubize. Basi wewe single best. Ararinzara. Namamaga inshuro zinga. Je nkabwo. Telefone urayinzanira cyane nje mu kwitorera. Agupa telefone basi simu. Nge kundaba. Reka basi nje mu je telefone ndayirondera. Ntujane niyo micro wava kugira nayo. Ikintu cyambere nibanze mumvika. Banza mumvikane kwanza. Stop. Banza mumvikane. Stop. Pima ingi wewe. Pima ingi hapa. Umviriza best. Inje no hinji. Pima ingi. Umviriza kwinjira je no kwinjira. Best. Nuko nanga kuburira indero abafana banje cyangwa abafana ba TV. Kubaburira indero waje kumburira indero jewe. Sinaje kuburira indero. Ariko natashaka telefone yanjye. Mudema rashwana ya. Nkore. Rashwana ya tari sana. Hamwe nari impuze no mwari mwumva ko ntashwana. Aya ndahoze. Mwaje ngaha ntiwigeze unambwira ngo ndaza kuza. Telefone warayimpaye. N'ubu mikoro twaje. Ubwo telefone yanjye nisigiri niyo amafye nkeka kwize amanyama nkayo yose wiri guri fotoroza ko mu telefone atari iwanjye. Eto wapi mimi unajua kwenye iko. Niyo ngora ni hayi. Unajua kwenye iko. Ye mwenyewe ko jewe nezerewe. Urabona ko jewe nezerewe. Sibyo? Telefone singi yani basi urabona ko jewe nezerewe miri. Iyo wanje ko yapfuye urabona ko jewe nezerewe. Gupfa yareka. Gupfa yareka. Uwo mwayihanye ubu rero urabuza amahoro. Warabonye ko ntekereje. Urabonye agaciro k'itelefone. Wabonye ko ntekereje. Urabonye agaciro ka telefone. Je ntushaka guhara cyangwa tugwane. Telefone inyuma n'amakamera yawe. Sinsubira inyuma. Guma ngaha rero urari ngadabuhindara. Ntanda rushobora kuba mademoiselle. Ku myaka 40 ingahe mfise nizere kutigeza untunga. Rero siziza kwa mugaya abantu. Ntiwigeze untunga kandi ntiwimije no kuntunga. Ndabishuza amahera wavuze ngo iki? Urumva. Ndabishuza amahera wavuze. Nibwo ivyo navuze. Ntavyo bibuka. Sindavyibuka ko nshaka. Ntibona ko natumutwe kujya ndiko ndabishuza amahera. Reka nawe ubanze urabe ingene batugara ko ngaha. Reka urabe. Jesi jewe nire mnabonye nkunku. Basi mbwira ko telefone yanje wayishimye mitemo kuyiheba. Narayishimye. Wayishimye. Warakoze kuyishima nta kibazo. Mama hera basi ngende ninkombokere ko ngende kugura yindi. Tuwasamira na wese. Amfite telefone. Hama shisuka kamazi yawe muhundi ko ndababwa no mu maso. Tuwasamire hata wese. Yamenoke. Sija phone ya. None ujya ikuguri. Yo gwa mahera yakuye. Uri bikuvye wankoreye na mahinduka. Ntuvyibuka. Ikibazo cyaba. Nimugaruke kuneza stress. Mazi imisi niturije. Naramaze kumenyera tuza kuri telefone wanje. Tuza kubera telefone mu. Kwa telefone wanje. Stop. Mazi imisi niturije. Tuza ni kimwe. Ibintu by'amakamera no mu mikoro ngaha je sindabukeneye. Aha ndacaza mbere yo ngumanzi ndalendi gushika kwa Mungu. Sawa. Nivyo ufata. Naho ujyama tuhatse. Baranzi. Nanatani nindatanzi. Nani mwenye hani yuwe. Best love. Banani yuwa sininya kuraba muri kamera. Sawa ntaco.
agaciro k'itelefone muri uno mwanya ibi urabonye agaciro ka abafana jewe ndashavuye abafana ba Steve jewe n'ukuri kwimana mfuma mpomokera kuri intebe mfanta twara muri Steve turayishaka wumva nivyakunda telefone jina no heba ibikisuburo pama je telefone nje nibayi kiti ya 2000 nta kibazo mandaye tukara kazi ahanda zarayicarako blague mviriza si blague Yes ndi muri blague vima je ndababaye vima telefone yanjye yabuze niba yicarako kuburyo nta yabuze aho telefone yanjye mantwari intebe tuje turece ko muri Steve mama simu yako niko nayo ndayifise yimerera urya nyene yiwanje amaze kijya gihe genda naho banzi hangaye kumva kamaro ko kubura telefone utayifise mu maboko nawe waje ngagukora iki jewe nyishuru dutwanje nzori ndi taranavuga reka ndamwishura urazi ko na waje kunyishuza amahera kandi jewe waje kunyishuza amahera ndakufise ideni una funga mdomo wako nawe funga wa kwako umbwira ikintu kimwe uravuga cyane nk'iradio yafise amapire mashasha sasa nambwira igituma sikia sasa bura gufatana nawe mukobwa nuzirezo rya nuzirezo giwawe fifi iherezo ryanje ni mukuzimu stop ni mukuzimu ndazi ko ari ku mpanda urumva rero na telefone yanje je nigiye imanzo ja kwa shetani ikibanza cyo izao yima izao yima umviriza fifi nigiye uyu ni ikibanza cyo umviriza fifi uyu ni ikibanza cyo kumanda ntibazokimua ico bazoma cyose bazoshaka bamamba hanyene batazogutora mu mufu wajya mu gatunguro baba mviriza nkubwire mukobwa bazonora Yesu bazonora jeyo bazonora ya kumanda bazonora mu gatunguru kahe Yesu aho uratwara gufungisha wewe ni kubo pima mufungisha telefone yanje mwayisibije mugwane ba Stephen hano guhumugera pima kabisa kana ogopa hano sa guhumugera yo jewe shantu tunankinisha je kuri telefone uko nanicheka ya mi wewe na wewe waza wewe ndiko nakoze kwanza wagenjejwe niki kwanza mpa micro je kwanda mwibariza shaka wewe ikintu cyakugenjeje kwanza uyu nta n'uburenganzira afise muvuge telefone yanje muyishirire ngaha jeje muri njana kubwira ikintu kimwe sawa tucishe mu make basi tuvuge buke sivyo ntusubire kuvuga cyane none ko mwaje mungarako nkandi je ko naje nkababwira ati jewe nacho niko turafite Natasha mukobwa sivyo niko turafite Nata ma telefone yazi aba bafise amadeni niho vyambaye none niho vyambaye kula kulika simu yako mama banza mugende mukoresha yiwanje unanifata wewe nyirabayazane yisi matero kula kubitako wewe nyirabayazane wewe nyene uzana mu mukoro ngaha muje gutora beste no mu mukoro uragarutse nini na nini wewe nyene nyirabayazane ma telefone yanje natwa ya nyirabayazane oh basi yakasamba text na muwatsi bese wawe itwara ikiyo phone basi aha none uvuze neza none yumuza bukebuke mukambwira beste je urumva uvikunya yasiguriye yasiguriye yuko wewe wamusanze ku kazi nkuko kuje kumwiba umutwara telefone haje waramviyo haje waramfashe ku nguvu waramviyo yapana kunyiba gusa wafashe ku nguvu mufatana ku nguvu wamufashe ku nguvu urumva wafashe ku nguvu wafashe ku nguvu bien sike oui ko telefone warayitwaye aha warayitwaye bien sike oui wewe wabonye ikofe bankubise wewe nawe ugumufite nawe ikofe yari gukubitwa no nyirabayazane inde wewe uzana ibyo uzana abantu hari telefone fifi wewe ikofe bankubise ubu urabanya akamaro ka telefone ariko basi nakabana reka ma telefone yanje nta kintu uraho nazo ndahomba kuko nta muntu ndabura wahombye rabi impamvu wahombye ntago bakura kw'igisuku dushatse twamadutagase ariko impamvu wahombye raba hangariye kuri ngofe umba muri STV turahembwa kandi neza kuba ntarasugisha ndaruhutse nanje rero ryandwi yose namaze nariko nakoresha telefone nahombye byinshi urazi ibyo nahaboneye sube reba kandambiri nambaye wabibonye atanga lift wabibonye watanga lift wale kandambiri narahombye simu yangu yinzanira hariho byinshi hajya nimubone telefone y'umuntu muyizara telefone yangapi ile telefone itagira business uko ingana kose mimi nje kuna semea hiyo aya baba telefone itagira business telefone utunza telefone idafise business sindiko ndavugana nawe uyu nashaka telefone nimba nashaka mahera icaranga undindira uce ikarapo sasa atari wawe mama umviriza uvuge umvirize bakunze ba STV muramvuga ngo ndishwe bebe ngo ndiki basi umuntu asara bamusazije namwe bwe ndazi mwosora batwaye telefone zanyu niko ndabwira mwebwe nyene ana muwala niyo microphone ndakumarira hanyene ngo nakujana mu nzibanda kugaranireyo hama bakunze ba STV nimureke umukobwa arakaze man umukobwa arakaze kandi umugire na urisona no kukuta n'umushitsi n'umusonera nagusabye
umushitsi jewe. Telefone Wala nje getse telefone bibi. yanje. Mate. Mama we. Sobotu. Genda mukoresha telefone wanje. Muyizanye ikomeye. Telefone yanze shindaguha. Maze Umviriza ducishe make, umviriza ducishe make. Umviriza ducishe make. Naruhomba mbonako. Umviriza ducishe make. Nagasusu Ushaka kuvuga kagiye cyane. kwereka na telefone ngifise. Sina Bakunzi wa STV. Kwa sababu ya simu yangu. Wenda niletee simu yangu. Afu na ushike ya kwako. Tena daima nitumika kuja ina mwaitwaye. Kama sio hivyo, wena umwanya nuisanje sinda nakumva usinichakuzanya. Mama uja. Umviriza. Toka hapa stop. Umviriza. Zara hapa sasa. We best. We best. Best. Best na bitu gani? Umviriza nkubwire. Sibyo? Best na bitu gani? Uranyumva? Umviriza nkubwire. Aje mfashe micro. Ikigira kabiri. Umviriza best. Amfashe micro. Ikigira kabiri ngoma ndakwihanyira ngenda kwiyanikiza. Kuza ngaho utambwiye ati ndaje subutu. Kuza ngaho nzo gumanza kushika telefone nje yimpaye. Ivyo ubimenye no mu mutwe. Urumva warabonye ko ntekereje kumenga ndakagugu. Ubu kuva lendi gushika dimanche twandi ngaho. Ese mama ko byakunaniye kuzana abashinga nahe barabuze. Abashinga nahe? Umuntu mwishengero jewe. Mwishengero n'abashinga. Genda uzana igipolisi. Sivyo nje ndi mwiperereza. Shaka telefone yanje. Genda uzana igipolisi. Twara polisi nta namagize mugirisha ndibaza. Okay. Si uyishaka. Kandi urayibabaye. Yafara best bije ndamukorera iki? Urababaye kubera ubuze telefone. Hano kuri jembe Umviriza best. Iplant iperike wambaye tudai gukura. Umviriza best. Best. Nabonye ariko turabe. Umviriza best. Umviriza best. Umviriza best. Ntitwaje gushwana. Umviriza best. Urabona ko wadufasha. We best. We best. 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 Kushwana cyane. Ndashobora gukora mbabaye. Umviriza ikintu kimwe ndakubwira. Zanyere irahaba agasusu nsina. Umviriza urashobora kuntahura basi. Kubera iki mwana waye telefone yanje ni ya business ingana kose. Umviriza bukebuke. Sedro mwihoze Ni ya business. Ubu urabonye nawe telefone ikimara. Urumva ko umubabaro nagize. Hama namwe ngo best, ngo ni musazi, ngo ni nini, acha ni sare. Nafise impamvu ndiko ndasara. Iyo phone ntayo turonka. Abakunzi ba STV ndaye ntariye no kagusara gute. Best iyo phone ntayo turonka. Iyo phone ntayo turonka. Niko wewe ntacyo twapfa nari kuza gutora wawe. Telefone yawe. Uyu nashatse ndamwumvishe iswing. Telefone yawe irimo Zuruhombo telefone yiwanje ntibone kurya. Ni telefone yawe irimo beyere cyangwa irimo BHB tubwire ko cyangwa harimo mikashi harimo eko kashi baragira depo. Urazi ko barinze bugara eko kashi. Bakayugara amafaranga yanje arimo byase ko ndakurayo. Nubu nama natonze kubira bikanka ko ndakurayo. Bagira ngo telefone yanje ndari ndayifise. Abajya message banzu ho. Umva wewe niryo shafu. Umva wewe niryo shafu ufise. Umviriza kubwira ikintu kimwe. Ndashavuye kandi na telefone yanje. Umviriza tubwire. Umviriza tubwire ikintu kimwe. Umviriza. Jewe eko kashi yanje. Iyo nari kubona irya message. Ava telefone nk'iyifise. Banaragiye kuri kubiro. Ntakura ko amafaranga yanje akirikare. Ariko uyu munsi ni saa kwa mbere ndatonda, kwa kabiri ndatonda kuva mutwara telefone yanje sindajyo. Umviriza best. Basi wewe niryo shavu ufise. Juko amafaranga yawe bana. Yaheze yo barayugaranye. Microphone ndabona banayihombeje. Ihombi ibiho. Ntubona ngene abantu. Ahubwo rero ndabasaba ikintu kimwe. Sheno kasi ndataka shavu ufise. Munaona kina bavyatu. Sedro twigiye. Tugire basi. Dutahe. Mugende mwumviriza akababa. Reka tugiye tumuteka. Ko je yenda mutakwijeye shavu mfise. Umenga nkurindira abantu je sinzokwigira n'imbere ya kamera. Jewe ndababaye fifi. Umviriza best. Kandi ntahure. Namwe abakunzi ba TV munahure eska ari mwebwe. Komentari zanyu ndazibona ariko ntabwo bazinteye. Mutazomishano. Ngo yasasa nangani bache simu. Unataka simu yako? Ndana telefone yangu. Na telefone no. Na mnataka simu? Leta simu yangu. Bani kwa fiat. Ibi ngumba biko birandemera. Ndana telefone yangu. Leta simu yangu. Leta ya simu. Sawa nyarukuza telefone. Wumvise ubabarega telefone? Ndana telefone yanje. Uzane telefone basi. Naenda kuleta. Gusikofu nkubise uzoirihira muri obere vre. Ushaka telefone? Chuna nabwira polisi ko nakubise. Ariko nabaye telefone yawe. Bafana ye murabona ibintu umukobwa kuntu ameze fe. Cyo wewe Wow. Abafana ba STV. STV, every story matters.